Ndabaramukije mwese bakunzi ba Emotion Talent TV, bakunzi b'ubusesanguzi bwa Abdul Uwimana. Uyu munsi ngira nti mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahantu hari, ariko nizera kandi ko namba ugize amahirwe yo kuba uri kuraraba iki kiganiro uko bigenda kose byanse bikunze ushobora kuba Imana yakugiriye neza, ufise amagara meza, umeze neza. Ni ibintu byo gushima Imana kandi natwe turashima Imana. Ego kuri uyu munsi rero ariko nagira mbanze ndabibutse mukore subscribe. Mukore subscribe kandi muze murakora like na share murungikira n'abandi kugira ngo baze baradukurikirana baronkere amakuru ku mwanya. Rero kuri uyu munsi ni hatari kabisa. Tuguma ku mirongo y'urugamba gusa muri aka kanya. Imirongo y'urugamba gusa. Mvuze ngo imirongo y'urugamba, tora agatebe wicara. Tora agasonga bugari wiyegereze. Karabaye. Nukuvuga rero ku mirongo y'urugamba, kwanza ejo nabonye mwamye mubona canke mwazindutse murabona utu video dusirikira wa mu M23 yitwa Rugabo, ariko aravuga ngo abantu bariko barakora ibihuha, ngo bariko bavuga amakuru y'ibihuha. Avuga ngo bahaye bavuga amakuru y'ibihuha ngo atakintu bagezeko. Ari mu kaji kamwe gucyanye, akaji bita mu kaji kajya gasagara kabo bakita gutega basha. Yarari mu kasagara gato bita mu bidegu. Mu bidegu ari kumwe n'abandi bantu ubona ata muntu arengana. Hari abantu bakeyi cyane ku gasantre, hari nk'abantu 3, 4, 5. Avuga yuko mu M23 nani FRDC na Wazalendo n'ingabo z'abarundi bifatanije ngo zananiwe. Ngo kandi ngo bariko bagwana n'ibisirikare by'ibihugu bibiri. Muri aka kanya rero ashangira ndabahe amakuru atari kwivumbi. Amakuru atari kwivumbi. Kandi ntitugenda mu minembwe gusa. Uyu munsi turagenda Masisi, turagenda Rubaya. Rubaya. Nukuvuga ngo nimba utanguye wumviriza iki kiganiro, wihangane ntukureko kuko kugira wumviriza amakuru utari witeze kumviriza. Ati bimeze gute rero? Rubaya uyu munsi muri aka gatondo nyene duhere Rubaya. Muri aka gatondo k'uyu munsi turiko turavugana itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Habaye akantu gakomeye cyane. Ingabo za M23 zariko ziva ahantu bita Rucuro ziriko zigiye gutanga umusada Rubaya. Zica zihura n'ingorane rero, zihura na ambuscade ya FRDC na Wazalendo. Sinzi nimba muzi ico bita gucucuma. Babacucumye. Ico no babwira abavyeyi bari mu Rwanda bafise abana babo bagiye mu nkotanye kugwanira muri Kongo, mube murategura imitima. Karabaye. Aya makuru ndiko ndababwira ndayafitiye gihamya. Barashobora kuyabanyegeza bagaca hirya no hino mugabo uko banyegeza kose ivyavuyemo ntibazobibanyegeza, muzobimenya. Muzobimenya kabisa.
kuko murabizi yuko bama bavuga ngo ushobora gukora icyaha ukagisabira imbabazi n'Imana ikakubabarira, mugabo ingaruka za kijya cyaha vyanse bikunze Imana ntizibabarira. Ingaruka z'icyaha ugumana nazo kabone naho woba wababariwe. Rero naho babibanyegeza ibyavuye muri iki gitero, muri iyi ambush, muri iyi ambuscade yabaye, amakamyo yarenga 10 bashobora kuba bakuyemo nk'ikamyo nka 2 gusa canke nka 3, izisigaye zahasigaye. Ayo niyo makuru no babwira, kandi na makuru ya nyayo mpagazeko, kuko nayabwiwe n'umuntu ahibereye. Nuko bimeze, mutegura imitima mw'abavyeyi mwe ko Kagame yiyemeje kubamarira abana, kandi mwihangane, murire mwihangane. So tukiri ko turabandanya aho nyene muri Nord Kivu, ahantu bita Masisi muri territoire ya Nyiragongo, M23 barahahereye muri Nyiragongo. Abantu mwoba mufise nk'umuntu mushobora kubaza amakuru y'aho hantu, mumubaze arababwira, muzombwira ati Abdul wabeshe. Ba bantu banyu bakubiswe aho ndiko mbwira hakurya y'Akanyaru, inzingo zanyu zakubiswe, amahiri yo mu mutwe, yewe gayewe yamarimbi bavuga ngo yaruzuye. Ubuhoho ngira muraza gufata ikomine yose yo guhambamo gusa. Karabaye kabisa, karabaye. Masisi M23 irakubiswe, wazarendo bakoze ikintu gitangaje cyane. Nimba za ngamba z'ubwirinzi zaragiye hehe? Mbe mwomenyera abantu barabakure, mwomenyerezo ngamba z'ubwirinzi zaragiye hehe, zimwe bahora bakoresha. Ariko ikindi naco, Umufaransa mvuze Umufaransa, hariho abantu bita inuzenye inyama y'akabenzi bayita Umufaransa. Ntimwibaze ngo ni inyama y'akabenzi mvuze Umufaransa w'umusoda w'Umufaransa yagiye gufasha inkotanyi muri Masisi, arapfuye arashize. Ibindi biziga turarungi bagira bamurungikire Macron, ibindi biziga by'Abafaransa baguye i Masisi. Karabaye. Ibi ndiko ndababwira nukuri kuzuye, ibi ndiko ndababwira nukuri kuzuye, nta kinyoma kirimo. Abafaransa barahaguye. Umufaransa arahwereye, apana Umufaransa w'akabenzi, oya Umufaransa nyamufaransa wahariya kwa Mako. Arahaguye kabisa, kabaye. Kandi aya makuru ndiko ndababwira na makuru y'ukuri, nizeye 100%. Uwundi muntu muza kumva abikatisha nukugerageza kunyegeza ingaruka z'ibintu vyababayeko. Bazoba bariko baranyegeza amakuru, bazoba bariko baranyegeza amakuru, ariko kuvyukuri ingabo za M23 zakubiswe, za zindi muhora mwumva zivugisha ngo ni intare za Sarambwe, zahindutse imbeba, zinjira mu myobo, bamena y'amazi, ziravumbuka, bazikubita ubuhiri. Nuko vyagenze, niyo makuru no babwira. Ego, ayo niyo makuru ahari. Umuntu aza kukubwira ngo oya ngo uyo muntu ngo arabesha, ngo oyaye vyabaye. Intare za Sarambwe zahindutse imbeba, zinjira mu myobo, no mu myobo baragenda basuka y'amazi, abawazarendo ziravayo bakubita ubuhiri. Niko vyagenze, zirahahereye. Ndacabwira abantu, nimba ufise umuntu yoba ari mu Rwanda afise umwana ariko aragwana muri Kongo, mubwira ati mugenzi, tegura umutima, ni wasanga uwi wawe atarimo uzoshimira Imana. Nuko bimeze.
ego nuko bimeze. Hama rero mu Minembwe tumanuke tugiye muri Side, tugiye muri Side Kivu. Muri Side Kivu amakuru mfise atari kw'ivumbi muri aka kanya uyu munota tuvugana, Minembwe yose udakuyemo n'akaburungu, n'akaburungu kari gasigaye, kakaburungu kari gasigaye M23 cyanye twigwaneho yari ifise, n'akaburungu kari gasigaye fye nkuru ya ejo abajama bari karakashije, twababonye wa mu rugabo wanyu umwe nababwira ati afise izina ribi, iri zina ntihazogira umunyamurenge asubira kugita umwana, ni ribi cyane ritera umwaka. Rugabo Nyarugabo, ayo n'amazina y'umukoshi kabisa, ndababwiza ukuri ntimuzosubire kuyita abana bariko baravuka ubu, ntimuzobite ba Rugabo. Yariko yidoga ari aho hantu bita mu Bidegu, yigiza shwi ngo abantu bahaye bavuga ibintu batazi, ngo ntituri ngaha mu Minembwe, ngo tembera centre yose. Iyo centre nta n'abantu batanu wari kubonayo, nta n'abantu batanu wabona. Abarengana n'uwo baba bahetse ku moto yabahetse inkoho. Nimwarabi iyo video muyitegereze neza, n'abarengana baba bafise inkoho, havuyemo utwana tubiri gusa. Arigira sasa rero, kumbe FRDC yari hajya irabahenda ubwenge, yigira nk'uko mengo irakase, imera nk'iyibivuyemo. Imbeba za Sarambwe zica zirasohoka ngo zije kurira ku meza, ngo akayabu kagiye. Aha, kumbe babibundiye, kubita abashenzi, kubita barabacucumye wazee. Yo karabaye babakubise, induru ziravuga, ikibuga c'indege kirafatwa, umufaransa yarahari baramuhekenya. Karabaye. Ariko ikibazo mfise, aba bafaransa baza kugwana muri Kongo, mbe burya inama nshinga amateka yiwabo ibibizi canke n'abacangero gusa baza sinzi, nayo ubundi Macron bihava bimukwegera ndakurahi ku mufaransa haguye. Ndiko mvuga umufaransa nyamufaransa pana kabenzi. Umufaransa arahaguye kabisa, arahatesekariye mu Minembwe. Ikibuga c'indege cyafashwe, n'akaburungu bariko bakiniramo. Nimubona uwundi muntu ariko arakinira mu kaburungu ka Minembwe ngo turi Minembwe, azoba ariko arababesha. Baraza kubereka amafoto ngira yo mu minsi heze bafashe ejo canke hirya y'ejo, mugaba pana y'uyu munsi. Minembwe centre neza 100% chaki, n'akaburungu barakavuyemo 100%. Utanambia nini sasa? Hasigaye yuko nja gukorera ikiganiro Minembwe. Emotion Talent bayitegura Minembwe, tuzoba tugiyeyo mu minsi. Murabe nga murabibona. Karabaye. Uyu munsi turaja kuraba match ya Leopard, turyohewe gose, tuzi neza yuko n'ingabo zacu hariya anye zakoze igikorwa gikomeye, zabohoye abene gihugu, zabakuye mu minwe y'abasesa nkuyoze babasenzi bigira ibintu by'amoko. Namye numva bavuga ngo hariho umukinyi wo muri Kongo yagiye kwifotoza acakora cya kimenyetso, baciye bamwita ngo ni intera hamwe. Ariko se none nkujya mu Kongomani w'abandi yabaye intera hamwe ryari? Umuntu wese atumvikana n'u Rwanda, umuntu wese atavuga rumwe n'u Rwanda, ni intera hamwe. Barababeshi. Ya mwana n'umwana w'igihugu ca Kongo yagiye hariya gukina match ya Kongo kugira nezereza abanyekongo, batsinda canke badatsinda
mafu. Ariko kimwe mwomenya, nta nterahamwe iri mu bakinyi ba Kongo. Ibyo bintu mubireke, kandi byo kuza mubona umuntu uwo ari we wese akoze ikintu runaka cyangwa avuze ikintu runaka mwebwe mutishimira mugaca muvuga ngo ni interahamwe. Interahamwe zorenga bamwebwe n'izahe? Mbega zorenga bamwebwe? Interahamwe zirenga mwebwe n'izahe? Mumariye abantu mu minembwe, mugenda mwinyegeza mu bene gihugu kugira ngo urusase niruza rufata umwenyine gihugu ntirufata umusoda. Mwinjira muri Kongo mwica abantu, abana b'imyaka 6, uruntu rw'urugabo n'imvi canke igipara rw'urugabo rukuze rugafata umwana w'imyaka 4 ku nguvu. Interahamwe muriko murondera interahamwe zirenze mwebwe. Interahamwe nabo nyene bariko bagwanya Kongo, muri interahamwe kabisa. Ni interahamwe ahubwo mwarazibuze. Interahamwe ni mwebwe nyene, kandi nivyo kuja kurondera interahamwe mutazi yuko interahamwe ari mwebwe nyene, niyo mpamvu mutazironse. Iyo mumenya yuko ari mwebwe muri interahamwe, ntimwari kwirirwa muraja kumara abantu muri Kongo muja kurondera interahamwe, kandi interahamwe ari mwebwe nyene. Hariho umugabo umwe yigeze kuvuga ngo tugenda kurondera abanyabyaha, mugabo ugasanga abo turiko turaja kurondera nabo turiko tujana nabo kurondera, abo tugiye kurondera tujana nabo kurondera. Nukuvuga mwebwe muja kurondera interahamwe, kandi mwebwe nyene muri interahamwe. Niyo mpamvu mutazironka, kuko ni mwebwe nyene muri zo. Nuko bimeze. So amakuru rero nayo, ibintu nuko bimeze. Urugamba Wazalendo FARDC coup de chapeau, n'ingabo z'abarundi zagiye kubafasha coup de chapeau. Ibintu bimeze neza cyane, n'uburyohe, ibintu n'amavuta ibintu bimeze neza gose. Ciao. Dusubire mu bindi biganiro, kuko turabandanya, ibiganiro birabandanya. Inyuma y'ibi turaza kubaha ibindi biganiro, dufise ayandi makuru menshi kandi akomeye cyane. Mubandanye mudukurikirana, mukore subscribe ku buryo mufyonde na kakandi kakazogera gafise uduhembe tubiri, ku buryo tugishirako ikiganiro gusa directement gica kigushikira ukakibona. Kuko amakuru yoyo turayafise. Uyu munsi turaza kubabwira ibintu byinshi gose. Respect.